gushimira Imana mushobora byose yoyo yazigamye umugambwe wacu kandi twahaye ikibanza ca mbere eri mu vyagire ikongera kandi yadushikanye hano amarembe CNDD-FDD Ramba CNDD-FDD Komera Mugani wese ndabumva neza Mutaganzwa muriho Imbonera kure muriho hanyerera aho kandi ndagakunda cyane ijambo ro ryatuzanye niri twazanywe n'ijambo rimwe ryonyine rihambaye iri bwirizwa shingiro twahora tugenderako ryari risigaye rimeze nka ya shati wambara 4 5 6 kuwa mbere ko kuwa Mungu hanyuma igatinda igasaza. Iyi mpuzu ishaje rero ugira gute? Urondera nshasha canke ukayimesa. Iri bwirizwa shingiro twe tuje kugira ngo turihinyanyire mu ngingo zimwe zayo ryari risigaye rimeze nk'impuzu ifise ivyondo hamwe ryari rishaje ryari ryarataye igihe dushaka roko turiryoja ku gihe ca none. Abazoza bavuga ngo tora wa mukoshi ngira ntibazi igihe duteyeko aho dushitse. Usanga ari abantu kuri twebwe tubona ko yakusubira kwiga gusubira gusoma ibibwirizwa nshyo dushaka canke kwiga gukunda igihugu cabo. Iki gihugu ni c'abarundi s'abakoroni, ni twebwe tuciyubakira uko dushaka. Vya biganiro rero twagira, vya biganiro vyakwira igihugu cose, vyaja mu ntara zose, bigahura n'abarundi bo mu bwoko bwose, bo mu buzi bwose bunyuranye, kugira ngo bashikirize ico babona co baciza ingene igihugu cotunganywa. Iri bwirizwa shingiro izi ngingo zije guhinduka nuko vyavuye muri mwebwe nyene. Ico mushatse nico kiba. Kuvuguruza abarundi rero kuco bipfuza ico bashaka ni kagasuzugo twe tuzopfa twemeye na rimwe. Twamye dusuzugurwa, tugasuzugurwa nabi cyane. Abarundi bati dushaka independence barayitora 6 na rimwe. Rudolfo wagasomo bari imbere yacu bace bamugira gute? Ntibace bamwica. Abamwishe rero bakabakoranye n'abakoroni. Inyuma yiwe hari abarundi b'ubwoko bwose baratsinda mugo baca baramugandagura. N'abamwishe mbere babanyongeye haje Gitega, muraza murabaza kahise niho babanyongeye haje tuzogira umugwa mukuru wa politiki. Kuko kuri independence hari imigambwe yakorana n'abakoroni ikavuga iti twebwe ntidushaka independence, dushaka kuguma turabaja babo. Nibajeje ngaho gusa 93 muracahibuka hirya y'ejo
twaragiye mu matora dutekanye, umugambwe watsinze ushira imbere Ndadaye Melchior aratorwa, yatowe mu kwezi kwa kangahe, kwa gatandatu, mugo mu kw'icumi bari bahereje kandi bamwishe bunyamaswa kuvuguruza abanyagihugu n'agasuzuguro. Mugo baze basubire twaciye natwe tumaze kwisogeza igihe kimwe catwe tugicanga, cari gisoda kitari mu bwoko bwose, kitari cubatse neza, igipolisi kwari uko, intwaro kwari uko. Ubu zose kubera umugambwe wanyu twarazikorakoye, zirugaye, nta na hamwe bashobora gusaganyiriza. Bazoca he? Twe twari twarabonye yuko bari batwaye igihugu, baryanisha abarundi mu moko, babaryanisha mu ntara. Aho tucakiriye rero duca natwe tubaniraho, tunywanisha abarundi, tubashira hamwe mu ntara. Ubu none bacaye baragira turara. Rero bavukanyi, agasuzuguro kamye kononera Uburundi, dushaka kugasezerera mu guhindura ingingo zimwe zimwe twasanze zitari ku gihe riri muri no bwirizwa shingiro. Twagira rero tubashikirize ingingo zishika 11 n'incamake muzo twasanze zikwiye guhinduka muri no bwirizwa shingiro twipfuza ko ryo turongora. Ariko imbere yuko nduga kwijambo, hitwade kugira ngo tuvuge dusarare ko turazi yuko ibintu byamaze guhera, ego yamaze kumenyekana hose mu mugambi CNDD-FDD mu gihugu cyose. Za ngingo rero twasanga muri ibwirizwa shingiro rishaje zikeneye yuko tuzihindura. Zimwe muri zo nizi: CNDD-FDD ramba, ingingo ya mbere, dushaka yuko akajagari kari mu ntwaro gahera. Uwatsinze akarongora igihugu ari washize abamufasha yishakiye wenyine. Ubu ibwirizwa shingiro twahorana, umugambwe wacu watsinze gabasha, ariko mwaza kujya leta dufise ari yagumye abanga gusa. Hari ingingo nzo n'ibwirizwa shingiro ryahora ingingo irimwo yaciha ibibanza muri leta abashikiranganje ngo nuko baronse n'amajwi ngira 3% ne 5%, ariko handi umuntu agoje n'ijwi na rimwe acaho abashikiranganje ashaka. Turashaka rero yuko rero ibwirizwa shingiro turitoye, uwatsinze ashinga leta uko abishaka. Twarasanze yuko bajya abashikiranganje rero baza muri leta batari batsinze, ibikorwa byabo kenshi ari kunaniza leta, ko babyitoye mwibarabara gashahu batabigorewe. Ubu rero ibwirizwa shingiro ingingo twayihindura, tuzotora umukuru w'igihugu azoshinga leta uko abishaka, azokwitonda wenyene mu bwitonzi bwiwe,
arabe abakunda igihugu, aheze abaribo aha amabanga kandi ababogoze aho ashakiye. Ntimwokara akajagari wewe ugire gutsinda. Ni nk'umuntu aba afite umurima wiwe ashaka kwishiramwo imbuto nziza zo kurimamwo, zo guteragira, hagaca haza umuntu ati oya izo mbuto zizushiramwo vanga nizi, izo zizi gaca zironona umurima, ziwonona. Hanyuma kandi rero mwarabonye yuko tugiye mu matora, haba 2005, 2015, 2010, mwarabonye yuko amatora yose y'umukuru w'igihugu, y'abashinga amateka, y'abakenguza amateka, amatora yose n'urusomekerane mu kwezi kumwe amezi 2, emwe tuba duhejeje. Si uko bimeze? Ubu rero dushaka yuko iyi ngingo yohinduka kugira ngo amatora ntabere rimwe, hazoza haratangura ay'abashinga amateka, haheze ngira imyaka 2 baje ku mukuru w'igihugu. Twanka yuko igihugu cobura indongozi kubera zagiriye rimwe bikaba vyononekara, hagire abasigarana igihugu ubundi nawe bariko baramutora. Nico kimwe na musanteri wa komine. Bamusanteri wa komine bari hano, nibahagurukire turaba bamusanteri wa komine kandi bose n'abagumya abantu. Murababona abo mubona baragowe. Iyi tegeko iribwirizwa nshingiro tugomba guhindura, hari ingingo yababoheye amaboko imugongo, aho ntaco bashobora gukora batabanje gusaba uruhusha inama ya komine. Nabo aribo tubaza byose. Turashaka rero yuko ubu musanteri muri bya dutore yuko ari we azobazwa ikomine mu gatondo no ku mugoroba buri munsi, hanyuma ijya nama yahora imubuza n'icyo akora ikazoza gusa ayereka ati nakoze ibi. Nimwijagire ba nimwiha amashi mwemwe niko bibahereye mugira mu abantu. Cyo bituma mukwiye ba musanteri, emwe ntihagire komine yanyu n'umwe azozigatoye yego. Ikindi naco tugomba guhindura, iribwirizwa nshingiro twahorana, Imana twasanze itari ifise ikibanza ikwiye, kandi kuva kuri basokuru abasokuruza bacu Imana yamye ari ifise ikibanza ca mbere. Kera rero ku mwami indamutso yari Imana, umwami, Uburundi. Murumva rero yuko tugomba Imana gusa guha ikibanza cayo nka mbere. No muri rurimbo rwacu ruyagiza igihugu cacu turarimba tuti Imana yakuduhaye ikudutungire. Turashaka yuko Imana igaruka, maze muri ya ndahiro turahira iyo duhawe amabanga nayo ijemwo. Ica gatatu naco rero twasanze kandi yuko ijya myaka 5 abatoye bamara kwidakwiye ari mike cyane. Burya myaka 5 rero bakidutora umwaka wa mbere tuba turaba yuko twoshika mu ntebe badushizemo, twipanga mu bintu n'ibindi. Ubu kaburagiye hakaza umwaka kugira kabiri tugatangura gufunafuna, ugatatu tukagerageza. Niba ari imyaka 2, umwaka wa 4 twatangura gutegura iki amatora. None iyo myaka 2 yarakwiye ganuze. No gutuma twavuze yuko imyaka twoyigira 7 kugira ngo imyaka 5 ibi ibikorwa ibiri nayo data wanje bisubire kuba ibyo batumigenda gutyo nyene.
mugabo muzokumva rero kewa bavuga ngo yewe gaye twivuge ngaho amategeko gusingingo ngo yewe gaye ngo Nkurunziza zawe twaye imyaka 500 bavuga ko ari igihumbi da ico aricyo tuvuze ngaha tuvuga ingingo ihinduka bwizwa nshingiro gusa mugona amajambo bagacampapagurika mbega yo bitwara ahubwo nimva ko umugambi we no kuriwe no ku barundi mugo guca baja kuvuga ibintu rero tanuburana bivuga tanuburizi byerekana ka kajagari bashaka nyine iyindi ngingo dushaka yuko yohinduka nuko ubutungane twobukorakora nabwo kujya amasezerano y'Arusha bivuga hanyuma mu butungane tukaraba ivyerekeye amoko n'ibitsina ko bipanze neza nicyo sabaga yema hanyuma twarasanze yuko abarongoye Uburundi mu nzego ziri hejuru twasanze yuko bogira usanga hari abo dufise rero bafise bafite ubwene gihugu bwinshi hari abo usanga iyo bagiye babaye ubwene gihugu bwabo bakamara abarundi mugo twaripfuje yuko abazoba bafise amabanga hambaye mu Burundi batagira ubwene gihugu burenga bumwe atari ukora abarundi gusa turabako baraza ngaha hamwe bafise ubwene gihugu bubiri butatu bagatera akajagari emwe ku mugoroba ajayifatira indege akisubirira muri bwa bwene gihugu bwa kangahe bwa kabiri bwa gatatu besanga bibere mu bw'ibura ya mbere aba ibyo twabonye muri 2015 baje ntawo bivuga twarabonye abo twari kumwe baratujagata bahejeje kuduhemukira mu kajoro bagaca banyura umutaba witwumva ngo bashitse buraya mu bihugu byabo bashobora gutukira hariya turifuza yuko uzoronka amabanga hambaye nayo ngira ndabashikirize yuko ari umurundi gusa uwa mbere umukuru w'igihugu uwa kabiri umukuru w'inama nshingamateka uwa gatatu umukuru w'inama nkenguzamateka uwa kane icegera c'umukuru w'igihugu mbega ubundi n'indega yemwe sawa nyene n'umushikiranganji wa mbere turaza kubishikako batanu ikindi kandi kizotwifuza ko twohindura nuko ingene leta yubatse bihinduka ubu mukuru w'igihugu yarafise ivyegera byo bingahe bibiri dushaka yuko ibwirizwa nshingiro rishasha byoduha umukuru w'igihugu akaba afite icegera ciwe kimwe gusa hamwe n'umushikiranganje wa mbere ico cegera ciwe kikava mu mugambwe wundi kandi kikaba kidasangiye ubwoko n'umukuru w'igihugu umushikiranganje wa mbere nawe akava mu mugambwe watsinze amatora kugira ngo akurikirane buri munsi imigambi uwo mugambwe watsinze wiwe uba warashize imbere no mwaca mwumva rero bavuga ngo ibyo bashiki bagira abatore ngo amasezerano y'umwe rw'abarundi ngo turabayafuse tuyafuse he ahubwo turayakomeje hari na hamwe twakoze kuri yo nta na hamwe mugo baca bagenda mu bihugu by'abazungu mu bihugu by'abahehe hose ngo karabaye mu Burundi nibavuga ngo abatutsi barakonye basuye ivyo hari ututsi batura twe turi abatutsi nkabo twoza twe kwiturira turi ngaha turi ndongozi ga mu bandi
ewe banyepolitike b'u Burundi baramenye kurya ibya gusa ndakubariye by'ibinyoma gusa. Muribuka amasezerano ya byakajaga na hehe, watsinzwe ugaca umukuru, uwatsinzwe ugaca yunama, cyajya mubona kizo twari bwaronke kirimo bose baze basubire. Kandi ibyo binyoma byabo twibaza yuko navyone biriko biramenyekana kandi bitagisubira ku ico bigira. Ikindi kandi twifuza rero yuko cohindurwa, turifuza yuko akajagari kari mu migambwe nakone kohera. Muri imigambwe turimwo abahemukiye imigambwe yabo cyangwa batumvikanye, ucumva ngaha mugahamagarana muti tugire urunani. Ubwo runani rero gace rugenda mu matora nk'urunani. Mbega urunani rutinyiki kuba umugambwe? Abo rero bashaka kuvuga ngo bya by'urunani nibaje hamwe bagira umugambwe wabo, baheze baje muri kampanye muri politike nk'abandi bafite umugambwe bavugiramo. Bazohitamo rero bagira umugambwe canke babure byose. None umugambwe wose urunani rw'abantu bahuje ivyiyumviro sibo baje hamwe nabo nabagire rero umugambwe. Irindi ngingo yo guhinduka rero nuko twasanze burya kubona dufise inzego z'ubucamanza hano, tugasanga hariho umurundi agize ikosa, bati aho guhanirwa ngahi Burundi naje guhanirwa mu bihugu by'inyamahanga. Hamwe bashaka kuvuga bati abarundi aba naba 2015 ngo tuba twari kubapfungira hehe kwa cimanza hehe. Ubu murundi mwibwirizwa nshingiro ryacu azocibwa urubanza hano nyene. Dushaka yuko ari ubucamanza bukomezwa, bugashigikirwa, bukigenga, bugakora neza ku buryo abarundi bacibwa imanza ngahi iwabo batiriwe baraja kwangarira mu zindi sentare zo mu makungu, kandi ngaha dufise izo nzego. Harabibaza bati ibwirizwa nshingiro two turavuga ni iry'iwacu. Oya, aha ni ibwirizwa shingiro ry'abarundi, twebwe abazovuka n'abazokurikira. Riritonderwa kugira ngo rizoryoherere ryiza kuri kazoza k'abarundi, si iry'umugambwe wacu, niryo igihugu tubona ngere cyo kimeze neza. Jemwe ngora jana akabazo gatoye. None ikarata y'itora amaze kuyibona ingene imeze? Ninde amaze kubona ikarata y'itora ingene imeze? Akirize turabe. Umaze kuyibona na ikarata nyene tuzotora ingene imeze, ingene yubatse. Nibarayibereka iyo muzotora ingene imeze? Ya Erika we turi murebe mufasha ajya mufasha. None ko mwese abandi bararu mwarubonye urukarata rwiza. Iyi karata rero murabona yuko ufise utudirisha tubiri. Hari urudirisha rumwe murabanze kubona inkoni iteka ingene isa, si imivyiro. Hari ukarata ahantu hamwe mukadirisha kamwe k'umuvyiro wanditseko oya ni mwe mwitwita umukoshi.
harya nta n'ukuharaba uharavye amaso abaca azima ntusubire kubona. Tubasabye mwese kuraba ahera de, hajya ahera de imbere yaho niho muri kajya kadirisha muzoshira urukumu rwa ego rujya rwirabura rw'umukoshi ukaruraba emwe ntuzosubira no gutaha iwanyu uzosanga n'amaso ngira yandegeye. Urakoze. None komine Butaganzwa muzotora ego kumenga ntimwafunguye. Komine Butaganzwa muzotora ego. Komine Butezi muzotora ego. Yo basho namwe kumenga nta kintu kweli. Hari inyuma komine Gisuru muzotora ego. Ndumva sha. Reka nsubire Butaganzwa Butaganzwa muzotora ego. Oh, basha muraba neza. Kinyinya muzotora ego. Namwebwe nta kintu. Kinyinya muzotora ego. Nyabitsinda muzotora ego. Yo. Ruyigi muzotora ego. Aha, aho ni sawa. Rero ego tuzotora ni kugira Uburundi bwikukire vy'ukuri. CNDD-FDD ramba akazuba kabaciye ko ndababona kweli. CNDD-FDD ntibakorako. CNDD-FDD nta kugugumwa. Imbonera kure muriho. Haduga izo njavyi. CNDD-FDD komera. Tuzotora ego kugira ngo Burundi bwikukire vy'ukuri. Ishura yego. Ego kugira bene ngo baronke iteka nitekane. Ego kugira atsimbatana ingendo ya demokrasi. Ego kugira atsimbatana ingendo kingira gateka kazina muntu. Ego kugira abarundi baronke iterambere mu by'ubutunzi n'imibano. Ego kugira Uburundi bugira amahoro n'umutekano. Ego kugira ubutegetsi bwegera bene gihugu. Ego kugira umukenyaza aronke ikibanza kibereye mu gihugu. Ego kugira urwaruka ruronke ikibanza mu migambi yose y'igihugu. Kugira inzego z'igihugu zitsimbatare. Kugira inzego zishizweho biciye mu matora zirame. Kugira abarundi babandanye bunza urunani. Kugira abe kazoza keza kubariho ubu n'abazovuka ejo. CNDD-FDD ramba. Munyamabanga wa komine Butaganzwa wa hano. Nyaruka ucungukirwa no muri Butezi na Bwero. Ni kibazo kimwe gusa ndababaza kuko bizokwitirwa hashashe. Ndababaza ni ubone komine yawe ya Butaganzwa ego zawe kwijana uzoronka angahe? Chawigira gusa. CNDD-FDD songa mbere. Sagaseseshwa rumuri mbere ya Butaganzwa tuzoronka amanota 99 kwijana. Icyo rimwe uzosanga azoshobora gutora nabi kubera abatambakazi bashobora guhusha nandi ho 99 kwijana turavyiteze. CNDD-FDD songa mbere. Mwa mashini ngoma no kusema mpita kwijana. Muce muvyandika mu gitabo kizobitawa ageze. Butezi
nawe inyishu ubona uzoronka ngahe kwijana ya ego? muri komine Butezi na jewe ndibaza ntakekeranya ijana kwijana turabivuga mugabo nkuko tuzi ko na cyane cyane usanga hatazi gusoma no kwandika yashaka bacamwo ngato twifuza kuronka ijana kwijana kubera ibyo rero jewe ndabona neza ko muri komine Butezi amajwi 98 ushobora kuyakabakaba na cyane cyane ko abahora baduciramwo duheruka kubiyegereza. Murakoze tubesende defute ninsinze mu amashi n'ingoma. Gisuru nawe nako Bweru tubesende defute ninsinzi. twebwe Bweru turiko turakora mugabo burya hariho injavyi kandi yatsindaro hari Bweru ikabivuka ngaha mu Gisuru aho akaba ari mbere no mu nama ya komine aho araza akaka indaro hariya akavyonga aho umukomye akasimbira ino aho. rero turavye ingene bizogenda mu matora twimirije yo gutora ego kubera hariho ako bashobora gucamwo bivanye n'uko batazi kumbure gusoma cyangwa ugasanga batumbereje ahatariho mugani icyo tugiye gukora. turabona yuko tutabeshe 95 turashobora kuyaronka. Murakoze tugire sengeze ninsinze. Amashinawe zamura twandikira nyene wazo 95 kwijana. Gisuru nawe we turazi yuko ngaha umugabo turiyumvira ko atemwe bagira gute ni ruza gutumwanya afata ijambo. Sente utete ramba Rugamba rema. Jeni baza yuko mwumvise n'ingene bitabira ngira ngo umuntu ashobora kugira ko bari inyishu. Aha mu Gisuru rero ndavye ingene abagumyabanga n'abakinyarugamba ubu bari ku murongo, mbere nkaba nabonye yuko mu bari ngaha hariho nabo tutari twatumiye abo twabohora twibaza yuko batazumva mugabo nabonye baje ngaha. Ndashobora kwemeza neza ntakekeranya yuko amajwi 98 kwijana tuzoyaronka. Muha amashi 98 kwijana. Samanyika twanditse 98 kwijana. Kinyinya Nyabitsinda na namwe mwegere. Nyaruka Serije vile komera Akakunyabanga rema Serije vile moto Murakoze muri komine Kinyaho gasakasesezera muri nuko gusa tuzokononerwa n'abatamakazi bashaje nuko utakango yabivuze n'ahandi hoho amajwi dukekeranya kuri yego 99 tuzoyashikana. Muhammad 99 kwijana. Sende defudede lamba mbonera kure shirira Chara tupfunye Nakugugumwa Chara tupfunye. Ko murakoze muri komine ya Nyabitsinda abagumyabanga babo bama bateye iteka umugambi wacu Sende David. None rero nta nkeka mbere jewe novuga yuko mburaho noca ngira ngo muraba amaze kuvuga jewe mbere ihagati na hagati y'199 nitugeze ndire Muhammad aho
Ruyigi nawe Sendefite Ramba Ramba Ruyigi nk'uko twaba twitera iteka tuzoronka 99%. aha 99%. Sendefite Ramba aha rero twavyanditse turaturaba itariki 18 z'ukwa gatanu batoye ingene vyagenze cyo tugaruka ro kubabwira tuti twasanze ari uko mu gusozera rero twashaka kubaha impanuro nkeyi. Iya mbere mwitonde. Bamwe twita abasamandari babonye umugumyabanga niyo agira baramutse avuga ati araduteye ibuye. Bamwe bigisha gutora wa mukoshi muye bariko bariruka bunda ngo bariko barankubita inkoni kugira ngo za Amerika zahe bose avuga ati ngo birasha birapfuye ngo aya matora ngo hagarara adashobora guhagarara. Mwitonde rero mukabona nyene umwehu atwara urwo runtu agenda mumurabe mutwenge muti si umugenda. Mwibandaniriza urugendo rwanyu ibikorwa byanyu ntibagire aho babakura. Urabona kumega amenyo yo bayamereye kumbonera kure. Imbonera kure ziratwica, imbonera kure ziraturiye kuva kera. Mwitonde mwigire buke buke, inzu yose muyigisha, umutuma wanyu muwumare, inama nshingiro muziheraheze, umunsi w'amatora saa 4 mwese muziba mwahejeje gutora ego, saa 5 muziba mwese muri muhira. Mudasanga hapi saa 4 nta mugumyabanga numwe nabiwe muri amashingiro ku mutumba wiyo muri komine azoba kizezera mwibarabara. Maze rero bahige aho bababeshera ivyo baba binyoma byabo babure bamaramare batsindwe nyene neza tubarekeze mu gutsindwa kwabo. Ica kabiri bagumyabanga ngo muri komine ya Gisuru hagarara rugabo mugira umutima uri munda ntimusubire gusimbwa n'umutima kuko bajya basamandari akazi kabo no kugira ngo bame babakura mu twanyu muhunga ngo karabaye igihugu twagishikiriye, igihugu kiratekanye pfo na ruguru, igihugu kirateramiwe. Uzosubira kuza ngaha babwira ibintu bibaca ivutu murabwira muti baratubwiye ko muri basamandari basha ati suma mugenda. Impanuro ya gatatu bari abavukanyi bacu bakiri ngaho hakurya muri Tanzania mubashikire mabwire muti va muri izo nkambi taha karibu ikomine yanyu ikomine yacu turabakumbuye. Maze barya bakeyi basigayeyo bose ukwezi kwa gatandatu kwindwi nako kwindwi guhere bose bashitse mu ngo zabo mwabakiriye nk'umwakiriye abantu. Inaryo jambo tubwiye turi hano n'izindi mpunzi z'abarundi n'abarundi bagorewe mu Rwanda za Buganda za Buraya taha izo nyoma babahenda n'ibinyoma igihugu kiratekanye. Nimutahe turabakumbuye, imiryango yanyu irabakumbuye, namwe murabakumbuye, ntaco muzoba. Mugabo uri rwaruriste rw'abantu bahiri ku butegetsi bagahunga biruka bazomucakire ngo utari kuri go karibu. Harabusanga n'imiryango yabo babura umuntu
bagatinya kuza kumuherekeza no kumufuba, kandi igihugu ari nyabagendwa. Nibaze nibatahe nibatahe. Impanuro ya kane, abagumyabanga tugendana n'Imana aho turi hose. Imana nayo bikunda abantu b'abanyabwoba. Teranira igihugu canyu muri komine no muri ntara. Izo njavyi mwavuze zizosubira kugaruka zica mu biti ziza mu ijoro, muzivijire kabisa muri ya ntuze muri ya migwi ujejwe umutekano. Muzicakire, muzishikirize ubutegetsi, ababijejwe bazicira imanza, zihanwe kabisa aho nyine abona batagiye. Ngize impanuro zino ndabatekereye. Nkaba nagomba rero gushimira abagumyabanga mwese muri hano. Ndazi yuko mwavyutse kare butaraca kugira ngo mushike hano. Kano kazuba murabona ko nyene nako nyene wakomeye, twese kaduciyeko. Murafise imirimo, turifuza yuko rero ubu twobashimira tukabarekura kare kugira mugende kubikorwa.